kuva ku igenekerezo rya 17 na 18 Myandagaro uyu mwaka abarongoye ingabo mu bihugu bigize CEDEAO cyangwa ECOWAS bakoraniye i Accra aho biga ku kibazo cy'umutekano muke mu gihugu cya Niger, ariko kandi bakiga no kuba haratembagajwe ubutegetsi bagakura Mohamed Bazoum. Ubwo baganira bafashe ingingo yo gushiraho igisirikare kidasanzwe kugira ngo kize gutembagaza ubutegetsi bwatembagaje ubutegetsi. Tugiye kubica hirya no hino muri kino kiganiro, ariko kandi kuri wa gatandatu delegation ya CEDEAO yabonanye n'indongozi zatembagaje ubutegetsi, yongera abonana n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Niger ariwe Mohamed Bazoum. Naho Abdurrahman Tchiani asanzwe arongoye ubutegetsi bwatembagaje ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum yashikirije ijambo ridasanzwe aha Gasopo ibihugu bigize CEDEAO yuko gutera kino gihugu ca Niger atazoba ari ukujandajanda nk'ugenda muri parike. Ikaze turabira hamwe ivyagiye biravugwa cyane cyane muri kino gihugu ca Niger, turaba aho bigeze. Subscribe nimba turabikora kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye uze uyaronkera ku gihe. Ikaze. Inama y'abakuru b'igisirikare b'ibihugu 10 kuri 15 bigize CEDEAO bari bitavye inama y'imisi 2 kugira bige uburyo bokoresha mu gutera Niger bagatembagaza ubutegetsi bwatembagaje ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum kugeza ubu afungiwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ni inama yabereye i Accra muri Ghana, aho ibihugu vya Niger nk'igihugu cigwa ko ivyo gutegwa Mali, Burkina Faso na Guinea navyo birongowe n'abatembagaje ubutegetsi navyo bikaba bititabiye iyi nama. Abakuru b'ibihugu bigize Mali na Burkina Faso bo bamaze gutangaza baha Gasopo ko niyo ibihugu bigize CEDEAO vyatera iki gihugu atankeka navyo bizokwinjira ku ruhande rwa Niger bishwanyaguza abasirikare bagize CEDEAO. Ni muri iyi nama nyene nkuko twabivuze ni ibihugu 15 bigize CEDEAO, ariko hari hitavye ibihugu 10 gusa, aho igihugu ca Cape Verde naco kitari citabiriye ino nama. Ingingo rero yafatiwe mu inama nuko ibihugu vyemeye gushira hamwe ingabo kugira zizotera Niger, ariko imbere hakabanza kuba ibiganiro mu gihe vyanse atakabuza intambara ikarota. General Christophe Gwabin Musa arongoye chef d'état-major ya Ghana niwe yuguruye ino nama, aho yemeje ko demokrasi ariyo bariko baraharanira ndetse ko ariyo itegerezwa kugwanirwa. Agira ati ihangiro ryatumye duhura ngaha si ibirori ahubwo no kuganira umuti w'amahoro n'ituze mu aka karere kose ka Sahel ndetse na Afrika y'uburengero. Ni inama yabaye mu gihe muri Ghana hari abanyagihugu nabo bari batanguye kwihereza amabarabara biyamiriza ivyuko Ghana ndetse n'umuryango wa CEDEAO canke se ECOWAS baja gutera igihugu ca Niger. Kuyu wa gatanu rero abakuru mu vya gisirikare bemeje ko atakabuza bemeranije uko ibintu bimeze nuko operation izogenda, hasigaye gusa ifirimbi ya nyuma ibaho uburenganzira bwo kwinjira muri Niger, noneho bagatangura operation canke se intervention. Abdel Fattah Musa alongoye komisiyo ya ECOWAS ijeje umutekano na politike yagize ati turiteguye umwanya wari wo wose, turindiriye uruhusha gusa tugatangura. No munsi ibikorwa vyo gutera wariyumviriwe ko twemeranije kandi tugenzura buri kintu cyose gikenewe ngo intervention nayo ishoboke. Iyo akaba ari amajambo yavuze kuri wa gatanu bwo hasozegwa inama ihuza abakuru mu vya gisirikare canke se chef d'état-major mu bihugu bigize umuryango wa CEDEAO. Ibihugu 10 muri 15 akaba ari byo vyari vyitabiriye iyi nama.
Bwana Musa yemeje ko gusa n'ubu imiryango icuguruye ku biganiro we n'abagize CEDEAO n'igihugu ca Niger kugira ngo iyi operation ntibe igikorwa. Umunyamakuru wa Al Jazeera aganira ari igana Charles Stratford yemeje ko guteranije vyemewe ariko bikigoye cyane narijya ibihugu bimwe bimwe kugira igihugu gitere ikindi habanza kwemezwa itegeko n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ariko nka dufatiye nk'akarorero nk'igihugu cya Nigeria, inama nkenguzamateka ikaba yaranse yivuye inyuma y'uko umukuru w'igihugu Bola Tinubu yorekura ingabo zikaza gutera igihugu kigenzi arico ca Niger. Inzira y'ibiganiro akaba ariyo ya mbere ikenewe igiye kwifashishwa mbere y'uko haba inzira ya gisirikare nk'uko Abdel Fattah Musa nawe yavyemeje. Ni muri iyo nzira rero kuri uyu wa gatandatu delegation ya ECOWAS cyangwa se CEDEAO yagendeye Niamey yakigwa ndetse n'abakuru batembagaje ubutegetsi ndetse banaganira na Mohamed Bazoum nawe nyine yatembagajwe ubutegetsi. Ni delegation yashitse ku kibuga c'indege kiri Niamey isaha 7 z'umutaga. Zikaba rero zari intumwa zirongowe n'uwahoze arongoye Nigeria Abubakar Abdul Salaman nk'uko ikinyamakuru RFI n'ibinyamakuru nka Al Jazeera vyavyanditse. Izi ntumwa zari zije ku kwiga ikibazo c'amahoro aramvye mu iki gihugu nyuma y'itembagazo ry'ubutegetsi ryo kuwa 26 mu Kakaro mu mwaka wa 2023. Izi ntumwa canke se delegation za CEDEAO zakiwe ku kibuga c'indege n'umushikiranganje wa mbere Arizen abatwara kugeza ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho babanje kuganira ikiganiro n'umukuru w'igihugu Abdurrahman Tchiani, nyuma baza kugiranira ikiganiro n'uwahoze arongoye igihugu ariwe Mohamed Bazoum. Ikiganiro n'umukuru w'igihugu ni delegation cyamaze iminota 90 bivuze isaha n'iminota 30. Uru rugendo rero ruje aho delegation yari irongowe na Abubakar nyene mu ntango z'ukwezi kwa 8 ubwo yari yarungitswe n'igihugu ca Nigeria. Iyi delegation ikaba itashoboye guhura n'umukuru w'igihugu ca Niger. Uyu mukuru w'igihugu aherutse gutangaza yuko imvu yatumye badahura ari agashavu kino gihugu ca Niger cyakoresheje cyateye kivuga yuko gishobora gutera kikarekura ingabo zikaza gutera igihugu ca Niger. Ibi akaba yivuganye n'indongozi z'idini rya Islam ryo muri Nigeria ubwo zaje hano muri Niger. Nyuma y'ibiganiro na Perezida Bazoum, Abubakar yagize ati twahuye tumva uko avyumva n'inkuru ziwe aratwiganira, yatubwiye ivyo yakorewe ndetse n'ingorane agenda ahura nazo. Atagahigihigi inama twagiranye twareruye tuvuga tuganira atakibazo ndetse turabira hamwe n'ingene ibintu vyotoregwa umuti imbere mu gihugu. Nubwo atacavuze ku biganiro vyakozwe na Perezida Tchiani, ni intumwa za CEDEAO zaje nyuma y'uko kuri wa gatanu ubwo hasozegwa inama y'abakuru mu vya gisirikare hari intumwa ya ONU mu gace k'uburengero na Sahel, United Nations Special Representative for West Africa and Sahel Leonardo Santos Simao nawe yari yageze mu iki gihugu, aho nawe yarafise ihangiro ryo kongera gusubira kubonana n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abantu ikibazo ca Niger cega kugira ngo amahoro yongere kugaruka mu gihugu. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yagize ati ndetse agira ico avuga kuri runo rugendo rwa Simao. Yagize ati ico ONU ishaka no kongera gukurikiza ibwirizwa shingiro n'irekugwa ry'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe n'igenzurwa ry'ubutegetsi imbere mu gihugu. Mu ijambo ryari ryitezwe na benshi kuri uyu wa gatandatu, Perezida w'igihugu Abdurrahman Tchiani inyuma yo kwakira ino delegation y'ibihugu bigize CEDEAO akaba yaravuze ubutumwa budasanzwe, aho yemeje yuko
intwaro yiwe y'Imfatakibanza yifuza yuko imara imyaka 3 ndetse aha Gasopo abibaza ivyo gutera Niger ko batokwitega ko azoba ari kujandajanda nk'ugendagenda muri parke nkuko bashobora kuba bavyibaza. Yagize ati mu ijambo ryiwe, yagize ati ihangiro ryacu si ryo kwigungira ku butegetsi, intwaro Mfatakibanza ntizorenza imyaka 3, ni mwiyomvo duhamagariye imigambwe yose kuza tukicara hamwe tukiga uko bigiye kugenda bitarenze imisi 30. Turiteguriye kugeranira ibiganiro ariko mu gihe bishira imbere neza inyungu z'abanyaniger. Twagomba tubabwire ko ukutagaba ko ibitero bizoba bisa nko kugurura akabwate ka Pandora, ntimwitege ko bizoba bisa nko kujandajanda muri parike nkuko beshi bavyibaza. Aya akaba ariyo majambo yashikirije, ni ijambo ryamaze iminota ishika 12, akaba yarivugiye kuri televizion ya Sahel ni mwijoro ryo kuri uyu wa gatandatu, nyuma yo kubonana n'indongozi canke intumwa zatumwe n'ibihugu vya CEDEAO muri kino gihugu ca Niger. Reka tubashimire ko mubanye natwe kuri Ibyacu TV. Subscribe kuri